Igenekerezo rya 15 Gitugutu 2021 umushikiranganji w'amazi meza amasoko ntanguvu buteye n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye yashikirije ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu gice ca mbere c'umwaka wa 2021 2022. Ubushikiranganji bugizwe n'ibisata bikuru bitatu arivyo igisata c'amasoko ntanguvu, ic'amazi meza hamwe n'ic'ubuteye n'agataka. Mu nkuru y'umuhingamo tugatubashikirize bimwe mu vyaranguwe mu gisata c'amasoko ntanguvu. Muri ico gisata ubwo bushikiranganji bwari bwihaye ihangiro ryo kuduza abaronka umuyagankuba mu gihugu aho bafisemwo imigambi irenga 17 iraba ibijanye n'umuyagankuba, hiyongereyeko imigambi 2 uburaba Onatur hamwe n'ivyerekeye ivy'igitoro. Ndavuga umwe hanyuma nongere mvuge ivyaranguwe muri iki gice ca mbere ca 2021 2022. Gusanura no gusubiramwo imihora itwara umuyaga nkuba mu buryo bwa none yo mu gisagara ca Bujumbura. Ivyaranguwe muri uwo mugambi harakozwe ivyigwa byo gusubiramwo iyo mihora kandi bikaba vyararangiye. Ku mugambi wo kugwiza gutanga umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura hamwe no guha umuyaga nkuba mu bisagara novuga 36 harimwo amakomine ashika 21 atararonka umuriro muri iki gihugu cacu Burundi. Harakozwe ivyigwa vy'ingene uyo muyaga nkuba woshika muri ayo makomine no muri ivyo bisagara byose hamwe kari 36. Icegeranyo c'ivyo vyigwa caraheze bamenyesha nuko urwego shingwa ntwaro rw'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere iheruka kwemera kuzoduha ubwo buryo bwo kurangura umugambi. Tukaba turindiye ko bashira ku mukono kugira ngo dutangure kurangura ivyo bikorwa. Uwundi mugambi ni iyubakwa y'urugomero rw'umuyaga nkuba jiji murembwe uzoduha megawati 49. Iyubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba Kaburanwa ubusa 16 uzoduha megawati 20. Ubwo rugomero rwubakwa ku ideni Uburundi bwahawe ni banki ya Exim Bank y'Abahinde. Ibikorwa bikaba bigeze uyu munsi ku bice 65 agakwaba 48 kwijana. Iyubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba Ruzibazi ubusa indwi zoduha umuyaga nkuba ungana na megawate 15. Gusanura no kwagura imihora y'umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu gihugu hagati. Imihora twita ibayabaye itanga umuriro bayabaye n'imihora itanga umuriro novuga wo hasi moyenne tension na basse tension mu rurimi rw'igifaransa. Harahinduwe umuhora moyenne tension na basse tension muri quartier Mirango bivuye ku bikorwa byisubirwamo ry'inzira itwara amazi yo kwibarabara twitiriye RN1. Ibikorwa bikaba byararangiye. Haraguwe umuhora wa moyenne tension wa kilovolte 10 ku metero 1200 kugira bashikane umuyaga nkuba muri quartier Gahahe na Gasenyi. Harahinduwe amamashine twita transformateur 6 aharura umuyaga nkuba uba wakoreshejwe muri Bukirasazi, Meza, Mugara, Gihanga, Ruyaga na Mpanda. Harakosowe amakosa agera 1570 ku mihora itanga umuyaga nkuba novuga mukenyi basse tension sinzi ko ariko bayivuga mu Kirundi, hamwe n'amakosa 780 kuri moyenne tension mu gihugu cose.